Okay, yes. Reka mbashimire cyane mwebwe mwese mwahisemo gukurikira Agaciro Media. Ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Mwumva niho midishanjima uno munsi natembereye ndi mu ntara ya Ngozi. Aho nagendeye umwe mu bagwiza tunga babarimye. Ni kimwe mu bintu bitangaje. Aco gituma wori kuri dukurikira ngusabye gukurikira kino kiganiro kuva gitangwe gushika gihere ndazi kuza kunguka. Turi kumwe rero n'uyu mutama yitwa Karoli. Mutama Karoli n'amahoro. N'amahoro. Kubatamuzi Karoli ninde mu majambo avunaguye? Jewe nitwa Mbonangira Karoli, sanzwe mvuka muri commune Kayanza. Mba muri province Kayanza, commune Muruta. Zone Gwegura, umutumwa witwa Kaserege. Okay. Navutse mu 1967. Urabiriye? Nize ishuri bitayaga Mukama biga mu ndwi kabiri rya Gatolika. Ndagiga nabona rimaze mfise nk'imyaka nka 20. Babita gukuka gwe umuntu aronke batesimo. Ace ntangura ibikorwa by'ubudandaji. Ndadandaje amandazi, ndadandaza ivyema, ntama, ndabaga inkwavu, ndabaga inkoko. Hama nkaja ahantu bita mu Rwanda kurangura inyama z'ingurube nkazotsa ku maburusheti. Gato wakura inyama mu gihugu cy'u Rwanda uzizana ngaha mu Burundi? Yego. Wazishikana mu Kayanza usanzwe uba? Yego twazizana kuko gihe ubuzima uretse ubu biragutangaje kubera icyo gihe hamwe muri abajeni mwumva aho nagomye kuvuga nk'iyubuzima umuntu aba yahereye ubuzima. Hama harageze igihe ndaje Bubanza ahantu gukuza bita Kidahwe narahabaye nkaza ndarima amateke harima ibigori nkabisarura nkabyikorera nabicana ahantu bita Muciya nkabidugana umusozi bita Ntamba nkabicana ahantu bita aho vyikoreye yego ku mutwe hama nkabizana naho mukaserege nkazobikobo icyo bita gukobora ushira mu isekuru ubombeka n'amazi ugakobora hama kugezaho ivyo bigori ndavyinika mu mazi bikamara iminsi 2 nkabyinura nkabironga hama nkabisekura hama hari icyo bita guca ngwince hari abakera nibo bavyumva nkabwe ntavyo mwokumva ngakuramo ifu ya mbere gucince ndabizi gusa nuko mpego ntaco bipfana n'ibintu yego ibigori hama ifu nkazo kwanikira iyo yari ifu yero y'ibigori y'insekura niryoshe iyo fu nkazoyishora rero nkayidandaza hama urumva harageze igihe rero nja mu Kirundi Busoni narahamaze imyaka 5 hama nanduruka n'umusore w'imyaka 18 niho nakijijwe nakinyageza n'umusore w'imyaka 18 n'umusore mukozi w'Imana muri Egerize Panecote uvuze ngo uri pastor canke ndi mukozi w'Imana ndi muvuga butumwa muri Egerize Panecote hama ubudandaje ndabukora hama ndajamadeni muri banki hama ndagura imodokari yifuso hama ndadandaza nakora n'abantu bari bafise isoko y'ibiharage mu Gisoda bitwa kwa Salvatore twabankishimana Zefirino abitwa babyisi n'ubusi Bujumbura abo nabona abantu nzi nakunda guha ibiharage nkabidepa hama rero uno munsi rero ndumurimyi mworozi nemeze mu myaka 16 uburimyi rero gato ko kuri ico kintu c'uburimyi uburimyi nabonye indimo zitari nke kandi nawe kora dukurikira nawe barazibonera no kuvuga nabonye ahantu hanini urima ukoresha abakozi benshi mutashaka kumenya cyukuri burya burimye nkuko bavuze ngo uwize muri yaga Mukama buriya bumenyi bwavuye he kugira ngo kuko nabize benshi bere bananira nibyo nagire mvuge buryo bumenyi n'ubwenge biratandukanye nanyine cubahira umukuru w'igihugu yama yavuze yuko hariho ubwenge ndemanwa